ko sinojije umuntu numwe kubera ko biya navyo hari ababikunda kandi nibinyene mwose ariko nyene ntacyo mfise no bivuga ko kuri baririmba biga sivye ko jewe mvuga ko binyerekeye mu karere ka gospel guitare yari umwanya utarashika igihe yose narimba mu eglise nafise ikiciyumvira nibaza ko habaciye n'imyaka 3 je ngiye muri studio nkakora karirimbo bwasi ndagasohora nje ko bwawe aho wavanye naho jana naho bisaniye ndazi ukunjana kure zirisubira inyuma ndayihari oya nayi. This is Flash TV. We shine to progress. Sinoronga naomera gizengo ndagusibire n'amajambo nobona awanye nuko bingana ivyo nabonye unkorera mu majambo sinabimara ndagukunda mwami wanje ndagukunda oh ndagukunda. Hello bakunzi ba Fresh TV 257 mubona yuko twamaze twinjira mu mavuta adasanzwe tubamenyesha kandi ko tuba turi kumwe na Maja Shop byose bayabikwegereje barakubwira bati nta mpamvu yo gusubira i Dubai. Ino ni magaze idandaza ibizanano cyo bita produit import mu rurimi rw'ifaransa biva i Dubai. Bafise ama perfumes, bafise amashuka meza, amacouvrerie akataraboneka, deodora kubakeneye gushariza inzu zabo, bafite n'amataburo utosanga ahandi na hamwe. Akabijya rero ukeneye no kugira commande i Dubai biroroshe byose barabigukorera bakabikuzanira no giciro ciza cyane. Bakorera mu mujyi hagati mu gisagara ca Bujumbura Avenue de la Mission muri Agora 2e etage. Hari ico mwobaza mu barondere kuri 75 44 11 35. This is Fresh TV. Turakira Divine Right. Wumva yuko yinjiye akiri gitari neza. Bibaye ngombwa yuko ntangura kuvuga mu mico y'Ikirundi ngo buryo umukobwa kirazira ko yivuga. Ego wakoze kumvuga. Ni wari kwivugira nta kuvuga. Nari kwivuga. Ego. Nari impezeyo kabisa. Kubera ukuntu numva uri kuracuraranga. No musi muvambura ibintu mvuga. Oya rabirora. Ongera dukurikira kandi ka. Ongera dukurikire kuri ako kantu twinjire neza na neza mu mavuta tumeze neza. Sinoronga naomera gizengo ndagusibire n'amajambo nobona awanye nuko bingana ivyo nabonye unkorera mu majambo sinabimara mwami wanje ndagukunda oh ndagukunda Wow, that's great. Ibi bintu ntabwo biba bisanzwe ku mwana w'umukobwa. Ndibuka Divi umunsi wa mbere duhura no kubonye mfise guitare. Ubundi munsi ndakubona uri kuraririmba ndaba motive ukuntu. Avuga ati nibikunda no muntu tuzokorana ikiganiro. Rero ndaryohewe kukwakira uno munsi. Nubwo akanya mbona ari na gato ariko nyaza yuko nubwo rwogeza hano bari badukira kwira babanza biryoheko. Nego no bati ntibisanzwe ku mwana w'umukobwa kuririmba yongera avuza guitare cyane ko abaririmbyi buno munsi hari akantu bariko baragirizwa ko umuziki batakibufatira umwanya uhagije. Wewe bino bintu wabimenye gute? Bon cyambere novuga ni impano. Usibye ko navyize mugabo birafatanye n'impano yanje ni kuvuga ngo biranyorohera kandi ndabikunda ndanabinezerererwa d'ailleurs ndiko ndabikora abuye nubwo nohera no munsi nyene gushika nejo nosanga nkirikirimwo nyene ya rero nibaza ko kubimenya naravyize mugabo nakuze ndabikunda
nibaza ko atagiye kirekire wakuze gukunda kuririmba mugabo no gucuraranga byose wabikorera rimwe Oya. cyangwa watanguye kimwe mu nyuma uza gushira ku natanguye kimwe mu nyuma natanguye kuririmba mugabo numva umenga sindabishoboye vraiment naririmba nabi ntabyo narinzi mu nyuma rero naciye mfata ingingo yo kwiga na guitare usibye ko ari ibintu nakwiye kuri sokuru wanje na papa wanje akawucuraranga inanga kwera kuri sokuru wanje naje urumva biramatanye cyane na talent nakwiye no muri famille na sokuru wawe yaracuraranga ego mu makuru numvise bampa nuno munsi na papa tuganiriye amabimbwira hari akantu kamwe uwo uzi aho aracuraranga ukaducishiriza ko nako ahubwo nzokabaza sinabwabaze sinabwabaze ukuntu yahora acuraranga mugabo basaka papa n'ubuzemo na kabiri oya papa urumva yaririmba yakunda yacuranga cyane mu isengero kwani mu katolika izo ndimbo zo mu isengero kandi amatransumira ngo abikoze vraiment n'abantu bararira yarabishoboye cyane yambwa sinibukize ko yabikoze nkiri muto sinamukurikiranye mugubonye focus nkamwegera nkamubwira ati gucuranga ko ucuranga ndabe so winjiye utuvugiriza akaririmbo kari mu bwoko bw'indirimbo no kwita ndoramana ariko hari umuntu ashobora gukora bakabona menguririmbe ibintu byose uguma muri gospel cyangwa arimba n'izindi ndirimbo zisanzwe oya je ndirimba gospel mbazimana okay uvyakira gute ubundi muziki ubusanzwe bakunda kwita uwisi bifata nk'icyaha kuba ukora oya je ndabikurikirana no bambesha je ndi focus cyane nguma cyane mu vyo wanje bonda nibaza ko sinojije umuntu numwe kwera ko biya navyo hari ababikunda kandi nibinyene mwose ariko nyene ntacyo fise no bivuga ko kuri baririmba biga usibye ko jewe mvuga ko binyerekeye mu karere ka gospel ariko nawe bihora bigushikira ufise nk'utegutera mu majwi kumviriza nk'akaririmbo k'urukundo zeka kwibariza ngahaye uze ko playlist yawe n'ubuzima bwawe nta yindi ndirimbo yigara wumviriza atari gospel uze kuraba muri telefone wanje uze kuraba indirimbo zirimo uze kuca wumva inyisho nk'ubona gusaba ati abantu bakwitira ga surprise ubaririmbira akantu k'urukundo akaririmbo gasanzwe ntiwabikora reka ivyonyi izatubireka ako je kare nakumvise uri kurumviriza wica ngaho uri kurumviriza akaririmbo ivyonyi abantu bariko baradukurikirana ntave atwinjiza mu bindi bintu turibereye muri gospel ni Divine Light yaheze iminsi itari myinshi akoze indirimbo uraza kuyitubwira ko byinshi ariko Divine urugendo rwawe ndazi ni rurerure ntikobera ku ntango ngo tubimare kumbe tuzoyifatira umwanya ukwiye ariko nashaka kumenya iciyumviraho cyazananye kugeza ufashe ingingo ukaja muri studio ugatangira kuririmba indirimbo ziwawe kuko abantu bari bakumenyereye umwanya munini uri mu mashengero nibaza ko cyari ikibazo yari umwanya utarashika mugihe yose narimba mu eglise nafise ikiciyumvira nibaza ko habaciye n'imyaka 3 jengeye muri studio nkakora karirimbo bwasi ndagasohore ndikuvuga ngo ibintu nabifise kuva kera navuga nayo ndabimaranye igihe ari nk'indoto mugabo uko Imana agira nshoboza nanje nateye intambwe ndabikora ariko bino ndabimaranye igihe kirekire muri jewe nayo ndabigendanye ndashima Imana rero ko nabishikiriye uburagiye muri studio indirimbo nakondera kuri YouTube igeze hafi ku 4,000 by'ama views nivuga yuko ni intambwe itari nto ku muririmbyi bari mushasha na cyane cyane ko gospel ziteriko zirago cyane ku ma YouTube sinzi ingorane novuga ihari indirimbo nawe ikurikiranye nk'abandi bose cyane cyane yuko ari wawe feedback kuri kuraronka no munsi bimeze gute ndibaza ko tugerageje kurana no mu commentaire indirimbo yarakiriwe neza imazindwi zitatu by the way ego mbe wayikoreye heje ndirimbo kwa Visene wakoze audio ama image nayo yakorewe muri Win Media aho bari hose ndabasuhuje abo bawe nabonye bafite tu image twiza ego Win Media yo kuri audio eba ngo ni control na ego kabisa nabandi ndabatumiriye cyane kwegera abo bantu kugira ngo bakorere ukabura nakoze publicity abanda ikoreyemwo amafaranga ya publicity nikuza tubireke best araza kukwishuza best ni umukameraman wacu umwe mu bantu babikora neza bafite ama image meza abiharira bazi gushira muri comment babivugurura ni yubahwe ndamukunda cyane yego nako ndagwatiraza kukwishuza bari kwa publicity giyokoze nibaza ko tutatuvugana neza inyuma ya kamera so indirimbo yawe ibutsa abantu batarayumva uko yitwa indirimbo ya Divine Light ni interanje imbere indirimbo yanje ya mbere
nakoze iri kuri channel ya YouTube urubuga rwa YouTube wandika Ninza Divine Light ugaca wandika indirimbo nteranje imbere tuyibona yego hari abantu ushobora kubivuga uko bakibaza ati nimwe byo muri studio baba barakugiriye ibiki n'ibiki banze bakubita akantu bemeze Divine ati uno muntu arazi ivyo arimo. Okay. Ntera nje imbere kure niho je wavanye ubwoba niho wangobotoye mwami wanje unasiyagira birarangiye Yesu nawe uvuga biratanguye bamahoro enje ko bwawe unasiyagira birarangiye Yesu nawe uvuga biratanguye bamahoro enje ko bwawe aho wavanye naho njana naho bisaniye ndazi ukunjana kure zirisubira inyuma nayihari oya nayihari oya nayihari oya nayihari nera njimbere nera njimbere Bainda yako mfei my god utera uja imbere cyane nawe na fresh TV bitera tujimbere utera uja imbere urabizi neza dutera tuja imbere ndakwemereza gukora cover zachisubira urabimeka nabonye pezi nawe mwanya reka rabira nkabona akakuja muri mwemu ngo avugishwe eba rero bakunzi ba Fresh TV 257 aya niyo matara twe tubazanira nibaza yuko kugira twinde tuzana umuntu hano muze muravugisha ukuri nuko ari ikintu twari kamubonyemo kidasanzwe niyo mpamvu mama muri ko murabona ibyiza nk'ibi Divi iyi ndirimbo yawe ihuriye he n'ubuzima bwawe ino ndirimbo imatanya ahubwo n'ubuzima bwanje yego waririmbye true story nibaza ko kugira ngo abantu baze kuja kwiraba turavye ama image buryo umuntu wese arafise kure hiwe Imana yamukuye nawe nyene ubu nyene urafise ahantu ushaka kuvuga ati Imana wankoye kure kandi aho wamvanye naho njana naho bisaniye ndazi neza ko njana kure kandi inzira isubira inyuma ntayihari muri video kaje shiramwo agakora katukura ko inzira isubira inyuma atayihari kandi ivyo nyene tukavyizera ko dutera tuje imbere rero mu ma image barerekanye ndangwaye byarangiye duteye yamvuye byase bwamunyuma kansengera kubera ko hari izindi mbaraga zisumba izindi zose hamanakira ubuzima kuco naro nanerekanye ndiko ndayiririmba ino ndirimbo ngo aho wamvanye naho njana nta bisabisaniye nibire ndiko ndamesa muhira nibire mu buzima nyene bwo hasi ariko nkaba mfise ivyizigiro ko Imana yankuye hari kiranjana kandi inzira isubira inyuma ntayihari rero abatarayira abantu batumira kuja kwiraba kugira ngo namwe mwakiriye message Ebana Divi rero je mba naherewe nukuri numva tabindi byinshi twavugana ahubwo wa mugani wawe bibutse neza ahantu bashobora kwisanga hanyuma dutere tuguherekeza ego barakoze cyane nshimira ko wari watwitabye nidashoboka nubundi uraza kudusezera mu kandi kantu hanyuma nakandi kajambo ufise ku mutima ukabwire abarundi n'abari ko badukurikira ndazi neza yuko iyo babonye ingaberono nkizi byanka byakunda bakogwa ku mutima kandi bakumva yuko ari ikintu nabo nyene boterera cyane cyane umwana muto nkawe abakiri karatuka kugira twabiko kugira ahantu tuvuye tugene n'ahandi to ribaza ko indirimbo irimaze kuja kuri YouTube maze ko 3 semaines kuri YouTube wandika Ninza Divine Light indirimbo yitwa nteranje imbere niyo ndirimbo imaze gushira ko uhita uyibona tibagiye subscribe jeme na comment kuri iyo YouTube channel yanje kugira ngo nibindi bikorwa biri nyuma dushishikare kubibona bitworoheye kandi umuntu wese karadukurikirana no kwenda bipfurije gutera muje imbere namwe umuntu wese afise kuri Imana yamukuye kandi ni byiza kugira ibyizigiro ko imbere ari heza cyane hama ukizera
hama kandi ukacu ukora ibimatanya niko kwizera kwawe guco mugashishikara mutera muje imbere. Amen. Twataguye mu mavuta turangiritse mu yandi. Oye tugumamwo. Ituyavaho bro. Ariko je munyemerere. Ushaka dukubita no bundi kuri ntera nje imbere. Ego n'ubundi niko nagira kubera no makuru arakomeye twese dutera tuje imbere. Aho wamvanye naho jana naho bisaniye ndazi ukunja